nyakubahwa ndongozi mwese mu bisata bitandukanye mu nzego z'igihugu, cyane cyane nyakubahwa muserukira inzego z'umutekano. Aha turi kumwe n'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi n'umugenzuzi mukuru w'urwego rw'inyamiramabi, namwe ntwazangabo muri ngaha mwese, nyakubahwa mwaje muserukira ibihugu byanyu n'amashyirahamwe mpuzamakungu, we wese mu cyubahiro ciwe. Nyakubahwa mwese bene igihugu muserukira amashyirahamwe atandukanye, umwe wese mu cyubahiro ciwe yiyumve. Tugira amahoro, tugira amahoro, saba amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uno munsi abarundi bose bafite akanyamuneza kadasanzwe, akanyamuneza kuko igihugu cyacu cyarose ntahe yo kwikukira, cyarayihabuje kuko cyari gisanzwe kiyifise. None rero uno munsi twahuye kugira ngo twiginane, twibuke uwo munsi, na cyane cyane twibuke iyo tuva. Ejo nari narose umwanya wo kubashikiriza akari ku mutima, ariko uno munsi n'akandi kanya ko kwibutsanya kugira tugume twigishanya ingene twogumya iyo ntayo kwikukira n'ingene twoyitsimbataza. Ubwa mbere bwoko ni uko Burundi bwari bwabyo bufise intayo yo kwikukira, cyari igihugu cyifashe, igihugu gifise ubutegetsi, igihugu abenegihugu bari abakozi bakigaburira, barigaba bakigaburira. Igihugu cy'u Burundi abakoroni basanze gifise ubutegetsi bukomeye, nicyo gituma abarundi bazera bose, umugabo wese yari ingabo, bakavantara Marisa yaraje mu Burundi ashaka abarundi atwara bakurana maze kubagira baja, ariko abarundi baramugwanije baraka yuko hari umurundi n'umwe atwara. Ivyo birerekana ko abarundi ari igihugu c'abantu bakakagaye, igihugu kitamogera. Igihe abamisiyonari baje ubwa mbere bageze ngo bamenere Rumongera Nyanzarake, naho nyene abarundi barabagwanya, uburuhiro baza kwinjirira imisugi. Abo bamisiyonari ngo bari bazi yuko baje gusambura imana z'i Burundi, bashitse basanga dusenga imana imwe, bapfuma bavuga bati basi duhindure izina ry'imana tuyite Mungu, kuko basanze yitwa imana n'ubu yitwa imana, ariko bakavuga bakiyita Mungu. Igihe abadagi baza, abarundi baramwamiza abadagi imyaka 7. Icyo gihe kirerekana neza ko hariho abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cyabo, kuko incungu ya mbere ikomeye ni Bihome wewe yemeye kwigura umwami. Urumva ko Uburundi ni igihugu c'abantu bankakagaye, nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intayo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni.
ariko nawe twari turose intayi yo kwikukira. Ibyaciye bitungana kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. Hari imigwi ibiri, hariho abarundi b'ibipfamutima batemera ko gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima barwanira iryo teka ry'Uburundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashyigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira. Nico gituma twavuze tugira ingorane muri kahise gushika mu bihumbi bibiri, niho novuga 2005, aho tugiye kugarukanira intwaro ya demokarasi. Ico gihe abarundi bose bari ngaho, umurundi wese yagendana icumu n'umuheto kuko yamaze ku rugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cyacu ako karanga ko gukunda igihugu no kucigura dutegerezwa gusubira kukavugisha mu mitima yacu. Murabonye ingabo z'igihugu sizi gusa, ni ingabo zizi kwitangira Uburundi, zikwitangira mbere n'ibindi bihugu. Igihe twari ko dutangura kubaka izi ngabo mubona uno munsi, murazi ntibyari byoroshe, ariko kubera uwo mutima w'abarundi w'uko dutegereza gukingira igihugu, kubaka ingabo z'igihugu n'inyamiramabi ntibyatugoye. Ariko rero dutegereza kugaruka ku karanga. Nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero y'uko abarundi twese dutegereza kwiyumvamo igihugu kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira. Hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi, dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kurwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba. Rero uno munsi twumve ko kwikukira ukwikurako agasuzuguro. Kugira wikureko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira. Nta muntu avumba bahicubahiro. Muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande, nta muntu asenga bahicubahiro. Akararo gatoyi notanga, muri iyo minsi hese twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru. Mwumve ako kamaramaza, nibaza yuko hajya badutiza waragura muga naho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga c'umupira w'amaguru. Ariko abarundi mwese kubera kwaka agasuzuguro mwaraterereye, turiyubakira iki kibuga, turakiyubakira. none ejo twaragikwanguye, ubu hasigaye yuko rero tuzocicira iceze. Twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cyemewe. Nagira mbere mumfashe dukomere amashyi Imana yacu. Kuko n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryaramaze kwemeza ko iki kibuga gikwije ibyangombwa. Ubu rero turiko gutegura yuko tucitira. Murumva yuko kari agasuzuguro, kandi murazi yuko twavuze tuti tugira dukore igikorwa c'iteka, operasiyo agateka. Mwene mubona ko agateka turiko turakagaruka. Ndibuka ngaha ivyabona biriho abagize umugwi wari ujejwe kubaka iki kibuga. Ndababwiye nti dutegerezwa kubaka gishasha, samura iki kubaka gishasha. Bose bagiye mu kazembegete bati none tuzokurahe uburyo. Ndababwira nti je ndazi ko bizoshoboka, samura. Baratinya umunyamabanga mukuru w'umugabo Perezida aravyibuka, ejo twaje turivuga, baratinye bose. Nije niyiziye turagisamura kugira twubake gishasha.
Imana rero yadufashije mwese ndabakeje kuko mwaragitereye kandi iki ni ikimenyetso y'uko abarundi bashoboye n'ibindi tuzobikora kandi biruta no ngaha. Ndakeje rero abarundi bose bagiye kukivi kugira ngo umurundi wese aronke icyo afungura, kuko tugiye gusenya ibyo kurya nawe nyene nakagaye. Kubona rero abarundi baragiye kukivi ku buryo umuntu aronke icyo afungura n'iteka rikomeye cyane. Hariho aho nagiye barambaza bati mbega mwebwe musubirahe? Ndababwira nti twebwe dufungura ibyo twirimiye. Ngo birashoboka? Ndababwira ko bishoboka, baca baradukeza. None nanje ndakeje abarundi. Ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye, intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe. Abarundi mu bya politike twarerekanye ko dukuze, yuko tudakwiye kubusimbira hamwe, dukwiye gutora abaturongora kandi babona. None rero mboneye akaje guteza abarundi twese, kuko n'amakungu yaratangaye. Kera yahora abona ko turi abanyakajagari tutabishoboye batabirimo. Ndakeje kandi n'abatowe, abatowe ndabakeje cyane. Ndabakeje kuko uwo mwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana Uburundi buteye imbere. Dukeneye rero indongozi zihabona, indongozi ziboneza. Ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ibyicaro gusa, dukeneye indongozi mboneza. None rero ko abarundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akarangamutima kamwe, turizeye neza yuko aho bukera zizodufasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu, duteze imbere intara zacu, duteze imbere igihugu. Kugira rero igihugu gitere imbere gikenera indongozi zimboneza. Indongozi zimboneza si yayindi yo kwicara mu biro gusa. Indongozi zimboneza iragenda mu bene gihugu ikumviriza ibyo bakeneye, hanyuma nayo ikabafasha kubona icyo bokora n'inzira bofata. Indongozi igenda ikicara ngaho ikibera akana kimwe iri kurakorera bene gihugu, iyo ibikwiye. Dutegereza no kuronka indongozi mboneza. Hariho ibyo twaba turiko turanegura ku ndongozi, aho usanga afise dosiye akayimarana umwaka mu biro akana kimwe arakora. Indongozi zaba zirindiriye ngo sindabona intumbero ngo bazonyereke ivyo nkora, iyo si ndongozi. Nico gituma tugiye guhindura ingendo muri iyi minsi igiye kuza, kugira ngo igihugu cikukire koko cukeho gifise agateka, kiba gifise abenegihugu bumva kandi bakumvira. Ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu, abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu. Kugira igihugu gitere imbere turumviriza indongozi, hanyuma tugakora ibitekerezo kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba ukwikukira nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Ko rero twaraye twerekanye ko tugize urunani mu matora, ubu rero tujya mu kivi twiteze imbere, tuve mu gasuzuguro. Iterambere n'urugamba, iterambere riravuna. Hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere. Uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere nawe ufise amahera. Ukazoba uri umunyezamu ntubuteye imbere nawe ufise amahera kuko urashobora kubura ivyo ufungura. Kugira wumve ko wateye imbere utegereza kuronka ikintu ushora. Ico nama nakivuze, umuntu adafise akantu na kamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere.
none rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna kuko kugira uronke ico ushora uba uriko ubyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero batera basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegenzo mu gateka k'igihugu, abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu, abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganye ikagira igiturire igasesagura itunga ry'igihugu iba yanga iterambere ishaka igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binywabi ibicuruzwa vyiwe atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka igihugu kigira agateka kuko ntashaka ko gitera imbere. Ikinebwe cama mw'ibigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere, no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo mpeze abitanze kurusha abandi bagiye imbere kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza gifite umutekano, ndetse turwanye n'abo bose barwanya iterambere. Ntitwafashe benshi, nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Abo ntibashike ngaha kuko barakoze birashimwa. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas yaravanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi, bwaba Butare yabikawa akorera muri komine ya Kabarore. Iyo komine irimwo abantu bari barimonogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Rero iyo ubonye umwasi yidodomvye uca umenya yuko hariho umukozi. Uyu rero nawe turamukeza kuko murumva ko yakoze ibikorwa, aragaruza ibitari bike, arabutsa ikawa gushoka iciye mu binywabi, arabutsa umutare gushoka buciye mu binywabi. Nico gituma rero tuza kumuha agaciro kabuke k'imiliyoni 5. Baraha agateka urwego rwo kwivuna basi, barabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngaho Kongo, baragiye baritanga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritanze kurusha abandi, uburyo no munsi twagifite amahoro n'uko bafite aho batinya. Aba rero nabo turabaha ikidari cy'umwaka katongere. Izi ntwazangabo zibiri turaziha miliyoni 4 hanyuma Caporal Chef Ninganza Richard nawe umuha miliyoni 3 kugira ngo tubatere intege. Turakwibuka abantu zarakoze niharape mu mahoro, nitwaba twatunganyije amatora neza, nitwaba uno munsi tumerewe neza, mumenye ko ingabo twarungitse gukinga hajya hakurya zadukingiye. Ndagira ndabasabe mbere musubire gukomera amashyi. Nagomba rero umuheraheza mu mpanuro nkeyi nk'uko twamaduhanurana iminsi yose. Nagomba bwa mbere abarundi tubanze dutegere icyo ari cyo kwikukira. Umurundi wese
ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya icyo ari cyo kwihutira. Twama tubibona akenshi mbere biyumvira yuko boba ari abagifise ka gatima k'abapedese, bamwe n'ubu batarumva ko barihutira bazi ko batwarirwa mu mahanga. None rero nagira mpanure abo barundi, muve ibuzimu muje ibuntu, mumenye ko igihugu c'Uburundi carikurikiye. Nta kindi gihugu na kimwe cari hamwe na rimwe rizoza kugaba Uburundi bwari bane. Niba wumva ikibazo cawe kijanye hanze, nuko utakigira umutima wo gukunda igihugu cawe. Kandi urugero rero dupimirako n'iki? Hariho abantu babonye abenegihugu bose batoye baca biruka muri ONU no muri Union Africaine ngo babatabaye. Aho kuja mu benegihugu ati hanyuma murazovuka mundabagiza, none bo bizomutora. Abo berekana yuko bagifite umutima w'abapedese yuko ibibazo by'Uburundi bitorerwa umuti hanze. None rero ndabasabye basubize umuzirikanyi wabo mu kibanza, baba Barundi bamenye ko Abarundi tuzokwama dutorera ibibazo byacu umuti turi ngaha i Burundi nyene. Ndetse mbere turanavyoroshe ubu twama twicaranye tuza turaganira. Ubwa kabiri garuka ku ndongozi, twaraye tuvuye mu matora, ubu tugire iyindi ntambwe. Ubu mumenye yuko ibikorwa byose tuzobikorera mu ntara. Indongozi rero itabona hamwe bita ku kibuga aho ibikorwa bikorerwa, iyo ndongozi iyo birakinjura ikaja kwiga ingene barongora abandi. Ijambo ry'Imana handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wawe woshobora gutunganiriza abandi. Handitse kandi ngo ugutanga isumba guhabwa. None uzotanga iki udafise? Indongozi rero uno munsi ndabasabye, nimwamushaka ko Burundi bugira agateka, nimwamushaka ko tuva mu gasuzuguro, mwese muje ku kivi. Ntihagire umuntu azosubira kumarana dosiye indwi, ntihagire kandi n'ubuzosubira kurondera igiturire cyangwa gusesagura itunga ry'igihugu. Tucubake. Aha mu mahera yubatse ikibuga hariho amahera twatse abari bayibwe. Ubu rero naraye ndabivuze, ntituzohinga imanga ko umuntu naho azoba yagenwe mu mabanga uyu munsi agaca umurejo arataha. Mubimenye. Abenegihugu murazi bakaba banyandikira utuntu, abenegihugu bakamushengeza iwaje ngasanga nivyo byiza, zogusaba uco babibitete byo gutanga ibihoho gutabigura amaramara. Abenegihugu nibo bene igihugu kandi barafise inimero yanjye barabimbwiye. Kare mwaritoze ko kuba ndababazana iwe umuntu kutamutunganirize uyu kutatunganirize. Ubu rero zababwira ko mwananiranye ari dayimoni bagenda, idayimoni nayo tuzoyisengera wapfuye ngaho muri ayo mabanga. Tuzoyisengera dayimoni ni neza. Mwebwe muteze intwaro n'abajeje umutekano cyane cyane Nyamiramabi, hari n'ingeso ziguma ziza ziribonekeza. Ubu hatanguye no kubonekeza abantu bitwaza ibintazi kugira ngo batoteze ubuzima bw'abantu. Muve hasi mubigishe, uwo n'umutima w'agakoko ni dayimoni iri kubavugiramo. Kwitwaza ibintazi ibirozi kugira ngo bitoteze ubuzima bw'abandi, icyo tugiye kukirwanya twivuye inyuma. Abo bakitwaza rero ibintazi mushaka mwe murasubiza inyuma. Icyo twiyemeje nk'urwego rw'igihugu, uburongozi bw'igihugu, ni uko tugiye kubandanya dukingira igihugu cyacu, kiba igihugu kitavogera. Muri iyo mpamvu mpamagarira Abarundi twese kuva hasi, dukura ibirenge hasi, kuko umunsi ugaruka rwakura ibirenge hasi niwo munsi twashaka kubona iterambere. Mu minsi yaje urwaruka rwagenda rurabirengera,
ubu rero twese duhaguruke tuzoja mu mitumba tubigishe gukunda igihugu, tubigishe gutambuka kubona imbere, niho igihugu dushobora kugiteza imbere. Ubu rero twe twiyemeje yuko tugiye gukora ibishoboka byose ntihagire ikibi gikorwa muri iki gihugu, abenegihugu bumve ko bose bakingiwe, bafise umutima mu nda, bashobora gukora batakebaguzwa. Ubugira kabiri ni uko tugira ntabwo ibikorwa byo kugiza umwere. Ejo mwarumvise ibyo nashikirije mu burimyi, dushaka yuko amatongo yose atarimye tuyaha abarimyi bayarime. Amatongo ya leta ataca ariko arakora uno munsi tuyaha abarimyi bayarime. Igihe hazoza imigambi y'iterambere tuzoheza tuyikorere uwo mugabo hatari hicaye, kuko hariho abatuma bayarabaraza koguza. Hariho ntiyakamo abajejwe amatongo yuko bategereza kurongora amatongo bayahe abenegihugu bayarime, hanyuma nihagira ko dukora imigambi y'iterambere tuzoroza dukore. Ikigira kabiri navuze ku gisata cy'ubutaka. Twarabonye neza ko Burundi budasohoye hanze ntibuzotera imbere. Ubu rero tugiye gufata uwundi mukenyuro mushasha. Twarabonye ko hari abarundi benshi b'abahinga bazi gucukura ubutare. Twarabonye ko hari abenegihugu, amakoperative babishashaye. Ubu rero tugiye guhindura umukenyuro. Abizi ubutare muwe muritegura. Ubu tuzoza tubaha akazi, mwime tugura dushora, hanyuma gutyo muwe muronse amahera kandi n'igihugu kironke amahera. Ibyo barabisabye cyane cyane abenegihugu bari mu bice birimo ubutare. Baravuga bati none ntitwokwima hanyuma leta igashora ikaduhemba. None ikabazo ntibazirima hanyuma bagashora, leta igashora hasi. No ku butare rero kugira ngo dukore nk'uko, kugira ngo iri tunga kandi Imana yaduhaye rituramire koko. Aha rero ciye nsaba ikigo OBM ko cicarana cyane cyane urwaruka kugira amakoperative, hajya mwirirwa mwicaye, ahubwo duce tuja no gucukura ubutare hanyuma dushore abarundi batunge. Ibyo nibyo bya mbere tugomba gushimikira ko kurusha ibindi, kugira ngo tuduze itunga ry'igihugu. Tugize uko turazi yuko mu mwanya mutoyi amakungu azotangarira Uburundi. Turifuza ko mu myaka mikeyi Uburundi buzotamarirwa n'amakungu. Nicyo gituma tugira gukora ibishoboka byose amahera y'agaciro yinjire mu gihugu, hanyuma tugura amahinguriro tubandanye duhingura. Turi kumwe n'Imana turazi byose birashoboka. Nicyo gituma ndababwira nti tubumwe, tugire urukundo, kugira n'Imana igire aho imaniye. Mbere rero ni ngaha ngiye mpereza nsubira kwifuriza umunsi mukuru mwiza. Uwo munsi mukuru nabonye mwawitaze mushajije. Ndazi yuko uno munsi muca mutangura kuwuhimbaza muri kumwe mwese. None rero muwuhimbaze mukanyamuneza, twese twibuka yuko abarundi dutegerezwa kuva mu gasuzuguro, igihugu cy'Uburundi kiba igihugu cy'iteka, igihugu kikakongerwa. Imana ibahezagire neza.